icyo nsaba, sinaronse umwanya wo kubabara nk'abandi iyo babuze ababo, sinagandaye nk'abandi bakenyezi, sindaganduka gushika ubu kuko ntaho nagandarira, kuko nitwa umugore w'umumenja. Ndasavye leta mutubarize abatwiciye abacu, abaduhekuye. Ndasavye ubutungane ku bacu bafuye, tumenye aho babataye, kuko gushika uyu munsi ntaho tuzi. Turasavye leta ngo itwubakire icibutso c'abacu twabuze tutanka, itore n'umunsi wo kuza turabibukirako. Leta nidutunganirize umunsi wo kuganduka ku bacanje bacu no ku zindi nshuti, iduhe n'agafashanyo ko gukora urwo rubanza. Turakeneye ko leta yabise abamenja ibuhagira, ikabita abarundi b'inzirakarengane, kuko nta manza zaciwe, kwabaye ukujanirana, n'uyu munsi nta caha kibagira.